Ndabaramutse mwebwe muteze amatwi insamirizi Black FM kazerero murano makuru hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Indwano zigenda zirabera mu gihugu ca Ukraine n'Uburusiya hamwe n'ikiza ca COVID-19 nimwe mu vyatumye ubutunzi ku rwego rw'isi bugabanuka eka mbere n'Uburundi ngo bukaba bwarakozweko. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatanu Rusama niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakirizi Sage Femme umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rero akaba yaragendeye abavyeyi bibarutse muri bwa buhinga buhanize ari nabwo bita fecondation in vitro ku bitaro vyitiriwe umwami Karede. Abacamanza ba sentare mpuzamakungu yirahi mu gihugu c'Ubuholande baraye banse ibirego igihugu ca Sudani cari citwariye leta zunze ubumwe z'Abarabu zibagiriza ko bashigikiye umugwi RCF ugwanya leta ya Sudani. Black FM 94.9. Kevesi ndayihebura niwe hari muhinga bw'ivyuma Viviane Manirambona ntijengira ndayabashikirize. Indwano zigenda zirabera mu gihugu ca Ukraine n'Uburusiya ikiza ca COVID-19 ni bimwe mu vyatumye ubutunzi ku rwego rw'isi bugabanuka eka mbere nko n'Uburundi bukaba bwarakozweko. Ivyo rero bivugwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntantuye igihe yariko harashikiriza integuro y'itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta yakoreshejwe imbere y'inama nkenguzamateka hakongera kandi akavuga ko mu Burundi ibiciro vyaduze gushika ku bice 27%. Tega yompi Nestor Ntantuye. Bamusanze mubizi kw'isi yose haragiye haraba ibibazo bituma ubutunzi bugenda buragabanuka ndetse no mu gihugu ciwacu kiraheza kirashikira. Ubutunzi rero uko bwari bumeze ku rwego rw'isi yose bwari bwaduze ku bice 3.2% tugereranije aho ni mu 2024 mu 2023 naho twara duce dutatu byari ibice bitatu nako duce 3%. Ivyo rero byari vyatewe cyane n'ingwano nyinshi zagiye ziraba kw'isi cyane y'Abarusiya na Ukraine ndetse n'ivyakiza COVID. Turaje naho muri Afrika y'ubuseruko naho nyene duka ry'ubutunzi byariyongereye gatoyi mu 2023 ija ku bice 5 n'ibuce 3% byari riri ku bice 5 n'uduce 2% mu 2022. Tugiye ku gihugu ciwacu naco ko twari twiteze ubutunzi ubwo bwaduze mu 2023 aho integuro y'ibwirizwa yariko novuga irashirwa mu ngiro uduce dutatu ibice bitatu n'uduce 3% mu 2022 naho na kabiri twari twadugije ubutunzi ku bice 2.2%. Aha twari twagiye ibiciro byari zagiye biramera nk'ibiduga aho byari byashitse ku 27% mu 2023 ubu naho mu 2022 naho byari ibice 18 n'uduce 9%. Igihe rero twahindura iyo nteguro y'ibwirizwa amahera yategerezwa kuboneka yaciye ava ku miliyaridi 3,238 acaja ku miliyaridi 3,371 n'uduce turenga. Ni muri iyo ntumbero nyene mu kugira ayo mahera acakoreshwa nayo yaciye agabanuka yahora ku miliyaridi 3,923 acaja ku miliyaridi 3,780. Nestor Ntantuye umushikiranganje w'ikigega ca leta. Uko umwaka utashe igenekerezo rya gatanu Rusama Uburundi n'amakungu burifatikanya mu guhimbaza umunsi wahari w'abakirizi Sage Femme. Uwo munsi rero ukaba washizweho mu mwaka w'1990 mu gihugu c'Ubuyapani. Inyuma yaho hari hajeje kuba inama mpuzamakungu yahuje abakirizi uca utangura guhimbazwa irya mbere mu 1991 nayo umupfasoni Ina May Gaskini akaba hariwe yumviriye ko hoshigwaho uwo munsi
yashoboye kwakira abapfasoni bibaruka bagera ku 1,200 n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi OMS rivuga ko umakirizi hari uwo wese ashigikira umupfasoni imbere hamwe n'inyuma yo kwibaruka. Uno mwaka rero uwo munsi ukaba wahimbaje ku civugo kigira kiti gushigikira abakirizi ubagukingiye abibaruka. Nayo mw'ishirahamwe Rema vya Ruheke bavuga ko uwo munsi ushitse hani wacu mu Burundi mu gihe hariho amavuriro amwe hatagira umwakirizi n'umwe ibituma impfu zifatiye ku bana bakivuka hamwe n'abapfasoni bariko baribaruka ziba nyinshi. Tega yompi muganga Auguste Harushimana harongoye ishirahamwe Rema vya Ruheke. Ushitse mu gihe mu Burundi hari abasashfame barenga 2,800 bahejeje amashure ya sashfame, ariko hakaba hamaze kuboneka mu biharuro bitandukanye ko hakora abari munsi y'800. Ni ukuvuga ko Uburundi buratunze abasashfame barenga 2,000 batagira akazi kandi bakenewe cyane mu mavuriro. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu kw'isi rirahimiriza ko ivuriro ryose ritegerezwa kuba rifise abasashfame n'imiburiburi bake babaho 3, ariko mu Burundi hariho amavuriro menshi yaba ayigenga canke aya leta atagira n'umusashfame n'umwe. Ivyo bituma impfu zifatiye ku bana bakivuka hamwe n'abakenyezi ariko baribaruka ziba nyinshi. Ego harabaye hihinduka kuva mu 2010 gushika uno munsi aho impfu zagiye ziragabanuka ku bavyeyi n'ibibondo, ariko kandi ziracyari nyinshi. Nico gituma Uburundi bwari bukwiye kwitaho canke guha agaciro uyu yize ivyirondokeje n'amagara meza kuvyerekeye gukurikirana abavyeyi n'ibibondo, kuko iyo umusashfame ariko arakorera kw'ivuriro abona kare ingorane zishobora gushikira umuvyeyi ku bice 64% bigwa vyakozwe n'ikigo mpuzamakungu Sinuap bifatanije n'ishirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemwo aya mashirahamwe yacu ya sashfame. Abavyeyi batatu bibarutse muri bwa buhinga buhanitse bita fecondation in vitro baragendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri wa 5 Rusama 2025 ku bitaro vyitiriwe Umwami Karede. Hakaba yagiye n'abashikirije akaganuke k'ibikoresho bitandukanye umuvyeyi yibarutse akenera. Abo bavyeyi rero bakaba barashimye kubwako kaganuke, heka ndetse bongera barashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kubwo kugira iciyumviro cyo kuzana ubwo bihinga hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi bwafashije abavyeyi bari bamaze igihe kinini bataronka ibibondo, ariko ubu bakaba barabironse. Frère Bernice Aishaki. Umwami Karede umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yari yishikiye kuraba abo bavyeyi bibarutse biciye muri bwa buhinga buhanitse fecondation in vitro mu rurimi rw'igifaransa. Angeline Ndayishimiye avuga ko kuva uwo mugambi utanguye mu gihugu cacu bimuha icizere ku bantu bose bafise ico kibazo c'ubugumba, kuko atakinanira Imana, kandi ngo bitanga n'amahirwe y'ibitigiri biguma biduga ku bantu babitura. Ivyo rero ni icizere ku bantu bose bafise ico kibazo c'ubugumba yuko atakinanira Imana kandi bishoboka. Rero tuguma dusenga Imana kugira ngo Imana ibandanye iduha amahirwe yo kuduza ku bitigiri twitura n'imiburiburi tube turaronka na 50% hama tuzohave dushika no kwijana mugabo dufashije n'Imana, kubera Imana nirema. Umuntu yovuga ati ndakunda pora muga Imana idashatse kubikora. Nayo kubwa Telefone Ndayishimiye umwe mu bavyeyi baronse ico kibondo biciye muri ubwo buhinga arashimira Imana yaciye kuri uwo muvyeyi Mama Burundi kugira ngo bafashe abavyeyi vyari vyaranse ko baronka ibibondo bikunde nabo babaronke. Yongera atanga n'igisabo cyuko hojaho umugambi wa leta ufasha abavyeyi batevye kuronka ibibondo bafise amikoro make. Shimire Imana irakoze ibishoboka byose igacisha muri fondation umugira neza ibicishije kuri umuvyeyi Mama Burundi kugira ngo ashobore kwiyumvira abavyeyi bifuza ikibondo, ariko ugasanga biragoranye. Twebwe turi n'akanyamuneza kenshi ku mutima ntitworonka n'ingene twobivuga kuva biba n'ubu turacari mu kanyamuneza ka Pasika. Tubandanya dukengurukira Imana yo yakoze ivyiza ikabicisha kuri umuvyeyi wacu. Rero nico gituma turi ngaha kugira tugaragaza akanyamuneza
ntitworonka byinshi twovuga ariko uwo muvyeyi abandanye akora ivyo mukama nyene yamucishije ko kuri izo ngabirano kugira ngo n'iyindi miryango ishobore kuronka ikibondo. Ngaha mu Burundi ni benshi turabazi, abandi turabumva bavyifuza, ariko hariho n'abandi usanga badafise uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kwivuza canke bashobore kuja kuri uwo mugambi. Rero nk'igisabo yamuhaye uwo mutima, nabo rero badafise uburyo bukwiye babandanye babibuka, haba igihugu kigashiraho umugambi nk'uyu ujejwe gufasha ingo nk'izi zatejwe mu kibondo, bakabishira mu mugambi wa leta, nk'uko hari n'indi migambi haba kuvuza abana ku buntu, abavyeyi bibaruka ku buntu. Kuri ico gisabo catanzwe, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yishura avuga ko hari agatese kagiye kuzoshigwaho kuri poliklinike umugira neza, umuntu wese afise umutima wo gufasha muri uwo mugambi akazoshiramwo ico Imana izoba yamuhezagije. Mumenya ko kuva uwo mugambi utanguye 2023 hamaze kuvuka abana bashika kuri 7, 3 mu mwaka uheze w'2024 na 4 bavutse uyu mwaka. Ndamushimire Frère Bernice kuri iyo nkuru yaduteguriye. Gushiraho urwego rwigenga rujejwe gukwirikirana abagigiturire, imiriza no gusubiramo ibijanye no gutunga amatungo hadasiguritse ni bimwe mu vyokorwa kugira ngo igiturire kiganywe. Ivyo rero bivugwa n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu cigwa yashize ahabona kuri uno musi igenekerezo ya 6 Rusama mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parsem ku basanzwe bahurikiye mu mashirahamwe hatandukanye. Michel Masabo avuga ko amategeko ahari hakora ku bakozi ba leta gusa. Inkuru tuyikesha Nobel nahaye ndago guhanahana ivyiyumviro. Ishirahamwe Parsem ryatunganije berekanye ivyoshigwa imbere kugira igiturire gituzwe. Icambere ngo nuko hoba gushiraho urwego rwigenga rujejwe gukurikirana abagigiturire, yamara rero gushiraho urwo rwego ngo ntivyohereraho gusa, ahubwo ngo hojamwo n'ibikorwa byo gukurikirana ku mwanya ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi. Nayo umuhinga asanzwe ari n'umwarimu mu vy'amategeko muri kaminuza y'u Burundi Michel Masabo nawe avuga ko mu bituma habaho abagibiturire ngo nuko abantu ubwa mbere na mbere atagaciro baba biha, kutamenya ivyo umuntu abatunze, kudahanwa kugira ababa bafashwe barihe ivyo baba bafatanywe, itangwa ry'amasoko bidaciye mu muco, ibura ry'umutima wo gukunda igihugu n'ibindi. Michel Masabo abandanya amenyesha ko kugira igiturire gituzwe burundu ari uko ubwa mbere na mbere hobandanya habaho ihimiriza no gusubiramo amategeko amwamwe, nk'amategeko avuga ibijanye no gutunga amatungo adasiguritse, ndetse ayo mategeko agakora ku bantu bose, kuko itegeko rihari no munsi rikora ku bakozi ba leta gusa, yamara ngo no ku muntu wari we wese, na cane cane ababa bafise amatungo, abadandaza n'abandi baba bafise ibidasiguritse bategerezwa kubazwa iyo baba barabikuye. Nayo ku bibazo byabajijwe n'abatumire batandukanye babaza icyotuma haba guhera burundu ivyo bijanye n'akaranda k'igiturire, uwo mwarimu agishuye yuko ubwa mbere na mbere hobaho gutsimbataza intwaro rusangi ariyo demokarasi, na cane cane ngo kuko ahaba hari intwaro ya demokarasi ngo hakurikizwa amategeko, gutyo ababa bafatanywe nk'amatungo canke batanze intererano mu buryo budasiguritse z'amafaranga menshi, ngo leta yocifatiraho akarorero kuri uwo muntu nyene bakamubaza neza iyo aba yakuye ayo mahera, kuko hariho abantu usanga bafise amatungo n'amafaranga menshi vy'ukuri bitaboneka inzira aba yazananyemo bivanye nayo binjiza canke ubutunzi bw'ivyo baba bafise. Tubamenyesha ko muri urwo ruganda hari hitavye abatari bake, harimwo abamenyesha makuru, abanyepolitike n'abajejwe amashirahamwe atandukanye n'abandi. Nobel nahayo harakenuye inama nshingamateka y'u Burundi yaraye hitoye abagiye kurongora umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Musenyeri Marite Blaise Nyaboho akaba hariwe yatowe ngarongora uwo mugwi. Gerard Rugemintwaza nawe atogwa ngo abicegera cy'urongo y'uwo mugwi. Beatrice Nkurunziza akaba yatowe kuba umunyamabanga w'uwo mugwi. Nayo abazobafasha rero akaba ari Dr Jean Bosco Manirambona, Nimenya Gloriose, Ambassadeur Isa Ntambuka hamwe na Dina Ndayumvire. Ni nyuma yaho rero inama nshingamateka haneguye ibikorwa by'abahora barongoye uwo mugwi.
Aya makuru tuyarangirize muyavuga mu makungu abacamanza basentare mpuzamakungu yirahe mu gihugu cy'Ubuholande baraye banse ibirego igihugu cya Sudani cyari cyitwariye leta zunze ubumwe z'Abarabu zibagiriza ko bashigikiye umuhari RSF hugwanya leta ya Sudani. Abacamanza rero bakaba basiguye kugo rubanza rudashobora kubandanya kubera ko leta zunze ubumwe z'Abarabu zikuye mu ngingo ya sentare mpuzamakungu hiraba ivy'ihonyabwoko. Nayo umubano hagati y'igihugu ca Palestine n'Ubuhindi bifashe neza, akaba ari nyuma yaho igihugu ca Palestine kigeragereje igisasu ca misile kirasigwa ku butaka mu gihe mu kwezi guheze habaye igitero mu karere ka Kashmir kayobowe n'Ubuhindi bigahitana abantu bagera kuri 26. Abahindi rero bakagiriza Palestine kubigiramo uruhara. Inkuru tuyikesha radio y'Abongereza BBC, tukaba tayiteguriwe na Fulgence Niyoneme. Yishiramwe mpuzamakungu ONU ifise icicaro irahe mu gihugu cy'Ubuholande yaraye yasi ibirego igihugu ca Sudani cari careze leta zunze ubumwe z'Abarabu zibagiriza ko ico gihugu gifise uruhara mu gushigikira umuhari RSF witwaje ibigwanisho ugwanya leta ya Sudani. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'abacamanza b'iyo sentare. Iyo ntambara imaze imyaka 2 ihuza igihugu ca Sudani n'umuhari RSF ikaba yatumye abantu barenga 10,000 basiga ubuzima hamwe n'abarenga 12,000 bateshejwe izabo, abandi benshi nabo bakaba barashikiwe n'ibibazo vy'inzara. Abo bacamanza bakaba bafashe iyo ngingo basigura ko ugo rubanza Sudani yitwariye leta zunze ubumwe z'Abarabu rudashobora kubandanya kubera ko igihugu ca leta zunze ubumwe z'Abarabu civanye mu ngingo iri mu masezerano ya sentare mpuzamakungu yerekeye ihonyabwoko. Ivyo bigasigura ko leta zunze ubumwe z'Abarabu idashobora kwitwarirwa n'ibindi bihugu muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane kubishobora kuba ivyaha vy'ihonyabwoko. Mu kwezi guheze igihugu ca Sudani kikaba cari cyamenyesheje ko imfashanyo y'ibikoresho vya gisirikare hamwe n'amafaranga leta zunze ubumwe z'Abarabu ziha umuhari RSF ugwanya leta ya Sudani vyatumye uwo muhari ushobora gutera abantu atari Abarabu baba mu ntara ya Darfur na cyane abamasarite. Leta zunze ubumwe z'Abarabu zikaba zihakana zivuye inyuma ivyo zagirizwa n'igihugu ca Sudani, zikavuga ko ari umukino wa politike n'umukenyuro ugayitseho kwiyamamaza kwa mu kurondera gusamaza makungu ngo ntabone ko igihugu ca Sudani cananiwe kurangiza ibibazo vy'intambara. Nayo igihugu ca Palestina catangaje cagerageje ikindi gisasu ca misile kirasigwa ku butaka mu gihe umubano w'ico gihugu hamwe n'Ubuhindi wifashe nabi inyuma y'igitero cakozwe mu kwezi guheze mu karere ka Kashmir kayobowe n'Ubuhindi kigatuma abantu bagera kuri 26 bagwiriyemwo abimukira bahasiga ubuzima. Ubuhindi bukagiriza igihugu ca Pakistan kubigiramwo uruhara, ivyo igihugu ca Pakistan ciyamiriza civuye inyuma. Ivyo bikaba bishitse mu gihe igihugu ca Pakistan kiriko gisaba inama nkuru yishiramwe mpuzamakungu ONU yita amahoro n'umutekano ku isi ko co kwicarira ibibazo vyo gushamirana hagati y'igihugu ca Palestina n'Ubuhindi. Inama nkuru ya ONU yita umutekano ku isi ikaba yiyamiriza ubwo bwicanyi bwabereye mu gihugu c'Ubuhindi, ikavuga ko ababikoze hamwe n'ababatumye bategerezwa gushigwa imbere y'ubutungane. Harero ni amakuru twabateguriye hagarukiye, ndabashimire cyane mwebwe mwari yateza abiri. Kevesi yendayihebura niwe dufatikanije mu hinga bw'ivyuma. Viviane Manirambona niko ndabashikiriza, ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya muroranirwa. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.